Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cya Yobu igice cya 2 umurongo wa 11 haravuga ngo nuko abakunzi ba Yobu batatu bumvise ibyo byago byose byamuteye baraza, umuntu wese muri bo aviwe, Elifazi w'itemani na Birudadi w'ishuhi na Zofari w'inayama, bahana indagano yo kujya ku kigandaro no kumuhoza. Dusangire ijambo rivuga ngo guhoza uri mu mubabaro. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi dusangana umugenzo mwiza wo kugarukira ku muntu yabuze uwiwe canke yagize ibindi vyago, urava aho ugatera intambuko ukamusanga kugira ngo umuhoze. Nivyo bakoze aba bagenzi ba Yobu, bavuye ahatandukanye barahura kugira ngo baje kumugandaza. Kandi nivyo ijambo ry'Imana rinavuga yuko dukwiye kurirana n'abarira tukanezeranwa n'abanezerewe. Yobu yari yabuze abana biwe bose, abura abantu yaratunze, abura n'ivyo yaratunze byose, mbere n'umubiri urategwa n'ibihute kuva ku kirenge gushika ku mutwe. Murumva ko yari yagize ivyago bikomeye. Babagenzi we bagiye bashitse hafi bakamubona, bitantamurira ko impunzu zabo, bisurira ku mukungugu, cyari ikimenyetso cyo kwerekana umubabaro ukomeye kandi ko bifatanije nawe. Hanyuma baca baricara ngaho bamara iminsi 7 na Yobu n'abagenzi biwe, nta muntu yigeze avuga ijambo na rimwe kubwo ubwinshi bw'umubabaro. Ariko inyuma y'iyo minsi 7 Yobu yanzika kuvuga mu munsi yavukiyeko. Abayugururiye umuryango babagenzi biwe baca batangura kuvuga yuko ibyago yagize yabitewe n'ivyaha yakoze. Akenshi iyo tugize ingorane abenshi barakunda kwiyumvira bati byari byo byose yarakoze ibyaha, ariko nyemerera ndakubwire yuko tudakwiye gucira urubanza umuntu n'umwe, kuko si misi yose umuntu ahura n'ingorane kubera yakoze ibyaha. Nivyo hariho abakora ibyaha bikabazanira ingorane, ariko kandi si igihe cyose umuntu agira ibibazo kubera yakoze ibyaha. Ntugahute rero kwagiriza umuntu n'umwe. Aba bagenzi ba Yobu bamuvuze ko ibitari ivyo, kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga mu gice cya mbere yuko yaratunganye, yari umuntu agororotse, kandi n'Imana yaramwishimira. No mu gice cya nyuma cya 42 haravuga neza yuko Imana yahambariye aba bagenzi biwe ko bamuvuze ibitabereye, no kuvuga ngo baramubesheye, baramwagiriza yuko yakoze ibyaha kandi ntivyari byo. Nawe wirinde kwagiriza abandi. Umuntu yabuze arakwiye guhozwa, arakwiye kwirugwa. Mbega iyo ugezeyo uvuga iki, ukora iki? Aba bagenzi ba Yobu sivyo gusa, bari basanzwe ari n'abanyabwenge. Usomye mu bindi bitabo bari kuronka amajambo y'ubwenge bashobora kumwiruza, ariko baca batangura kumwagiriza. Ivyo byarushirije kongereza umubabaro kwa Yobu. Ni ikintu kibi cyane. Nawe ni waja kugarukira ku muntu afise umubabaro, ndakwinginze, impanuro yanje nuko wogira umutima w'impuhwe, kugira ivyo uza kumubwira vyose, amajambo uza kumubwira aba yasunitswe n'umutima w'impuhwe. Uvuga amajambo ahwanye n'ivyo arimwo, ahwanye n'uburemere bw'umubabaro afise. Ahandi ho uvuze amajambo udafise impuhwe muri wewe, uzokwisanga wamusambuye n'amajambo uri kuravuga, hanyuma umwongerereza umubabaro. Nuko guhoza uwababaye ni vyiza cyane, ariko tumenye n'ivyo tumubwira. Imana ibahezagire.